Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, itugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka, duhereye ku kigabane cya mbere, duhera ku karongo ka 39 kugeza ku ka 56. Ijambo rya mbere ry'umutwe twisunga rivuga ngo Mariya agenda kuramutsa Elizabete. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara cyo mu Buyuda. Ashikira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabete yuzuwe na Mutima Mweranda, acashirijwe hejuru avuga ati, mu bagore warahezagiwe kandi n'umwana wibungenze arahezagiye. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe, umwana mfise arakakaza mu nda. Mumbanyi akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wowe wemeye kw'iryo watumweko n'umukama rizotaha. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo akabyino ka Mariya. Mariya rero aca avuga ati, umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto. Kuva ubu abantu bose bazonyita muhirwe. Nkako rugira byose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana. Yerekanye icyo ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Yarakuye ku ngoma abahambaye, yimika abicisha bugufi. Abashonje yarabahagije ibyiza, abatunzi nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Isirayeli, umusabyi wiwe yibuka ubuntu bwiwe. Yaraganiye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe imyaka yose, nkako yari yarabyemereye ba sokuru bacu. Mariya araheza agumana na Elizabeti nk'amezi 3, hanyuma arataha muhira. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen. Alleluya, amen. Alleluya, 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 amen, amen, amen. Bana b'Imana, navuze ati mw'imisi tubandanye twiginane na Bikira Mariya, dutegura imitima yacu kwakira Yezu, atari gutegura impuzu n'ibyo tuzojya, ariko dutegura imitima yacu twibaze tuti, mbega kuza kwa Yezu bitwigisha iki? Byatumariye iki? Ivuka rya Yezu byatumariye iki? Ijambo rya mbere rero twisunga riravuga ngo Mariya agenda kuramutsa Elizabete. Ubushize twariko turaraba ingene umumarayika yaje kwa Bikira Mariya kumuramutsa no kumubwira ingene azobyara Emmanuel, Yesu Kristo. Haleluya, amen. Noneho rero 39 haravuga ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara cyo mu Buyuda. Muri nyamisi hamwe wa mumarayika yaheruka kuza kumuramutsa no kumubwira inkuru nziza, Mariya aca agenda kwa mwene wabo Elizabeti kuramutsa Elizabeti. 40 avuga ngo ashikira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Ashikira mu nzu kwa Zakariya
ngo aramutsa Elizabeth, ntiyaramukije nimba yararamukije Zakariya ariko aramutsa Elizabeth. Ine na rimwe Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Haleluya, amen. Elizabeth yumvise indamutso ya Bikira Mariya, ngo umwana arakakaza mu nda. Bana b'Imana, tuze twumva agaciro Bikira Mariya afise. Elizabeth yumvise indamutso ya Bikira Mariya. Inda ya Elizabeth yari imaze amezi 6. Bikira Mariya nawe ashobora kuba yari yamaze gusama, kuko nkuko marayika yari yabimubwiye. Ariko Elizabeth indamutso ya Bikira Mariya bituma wa mwana yatwara n'umukecuru yanda, mbese umwana mu nda arikakaza, aranezerwa. Elizabeth yuzuwe na Mutima Mweranda acashira ijwi hejuru avuga ati, twumve icyo Elizabeth yavuze ngo yuzuwe na Mutima Mweranda. Hari abantu baba bavuga ngo Mutima Mweranda ngo yaje ku bantu ngo ari uko Yezu yabivuze ngo cyagihe yaza kubatuma. Oya, Mutima Mweranda yaraje kuri Bikira Mariya, none na Elizabeth ararose Mutima Mweranda, ngo yuzuye Mutima Mweranda. Twumva uko yavuze. Mu bagore warahezagiwe. Haleluya, amen, amen. Umva ndababwira, Elizabeth yuzuye Mutima Mweranda, atangwe kubwira Bikira Mariya amajambo. Urumva ni Mutima Mweranda ariko arayavugisha Elizabeth ngo mu bagore warahezagiwe. Mu bagore ngo yarahezagiwe. Bana b'Imana, kuki wewe urinde? None wewe urarusha ubutungane n'ubwiza mu maso y'Imana. Elizabeth yabwiwe, noneho reka nababwire, ubutuzuye Mutima Mweranda ntiyona kunda Bikira Mariya, kuko nyimba Elizabeth Mutima Mweranda yaramuje ko mu bagore warahezagiwe, atanguye kuvugishwa bwira Bikira Mariya. Haleluya, amen. Warahezagiwe kandi n'umwana wibungenze arahezagiye. Elizabeth aramenya yuko Bikira Mariya yibungenze, aramenya nawe ko yibungenze. Mbega iryo teka yuko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Bana b'Imana, murumva rero icyo teka ntewe nuko nyina w'umukama wanje, nyina w'Imana ziwanje kundamutsa. Elizabeth aramenya ko Bikira Mariya yibungenze Imana, yibungenze umukama. None wewe wumva ko utoye icyubahiro Bikira Mariya nkuko na Elizabeth yakimuhaye? Bana b'Imana, tuba tuvuga ibintu tuvugisha ukuri. Murumva ko ibintu kweri biba bitomoye. Urinde wowe udashobora kumva icyo Bikira Mariya aricyo. Jewe na Elizabeth ndamwubaha. Mbaye ncumva 44, mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe. Umwana afise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Haleluya, amen. Elizabeth abwira Mariya ati, mbaye nyumva indamutso yawe. Umwana afise mu nda atangura gukakaza. Rega Bikira Mariya ntiyarazi ko Elizabeth ntiyarazi ko Bikira Mariya azi ko Elizabeth yibungenze. Ariko Bikira Mariya yarazi ko Elizabeth yibungenze, kuko Bikira Mariya yabibwiwe n'umumarayika, ntabwo yabibwiwe n'abantu, we yabibwiwe n'umumarayika. Hanyuma kubera akanyamuneza ko kumva ko mwene wabo yari ngumba canke mubyara we yari ngumba yibungenze, yumva yoja kuramutsa Elizabeth, yumva yoza kumubwira ko nawe Imana yamugiriye ubuntu. None abo bamama bose uko babaye babiri bariko baranezerwa bishimiye ubwiza bw'Imana. Rero Elizabeth yubaha Bikira Mariya, kandi Bikira Mariya yari umwana muto cyane kuri Elizabeth. Mugabo twebwe ngo yango Bikira Mariya ngo umugore nk'abandi.
Imana iduhe gutahura cyane. Ine na rimwe havuga, ine na gatanu havuga ngo eka urahiriwe wewe wemeye kw'iryo watumwe ko n'umukama rizotaha. Ngo urahiriwe wewe wemeye ko iryo watumwe ko n'umukama rizotaha. Ngo arahiriwe Bikira Mariya ko yavyemeye, ko yavyemeye. Bana b'Imana, iyo atavyemera byari kugenda gute? Iyo atavyemera byari kugenda gute? Mugabo twebwe Imana iguha message yo kugirira neza mugenzi wawe ukanka kuyikora. Imana ikubwira ko ugomba kwitwara neza, udakwiye gutwara umugabo w'abandi ukabirenga kukagenda, kandi Imana yavuze. Imana ikubwira ko gutangisha ari cyaha kibi kizokujana mu muriro, ntiwumve Imana ukabikora. Ariko Bikira Mariya we aremera ati nubwo ntagira umugabo njenzo mubyara. Haleluya, amen. Je ndavyemeye, ndi umusabyi w'umukama, nibibe nk'uko bishaka, nk'uko Imana ibishaka. Bana b'Imana, natwe twiga kwakira ishaka ry'Imana, twiga kwemera Imana, twemera Imana ivyitubwira, tugendere ku vy'Imana ishaka ko tugenderako. Tureke kwihindura urukoba, tureke gupinga Imana, tureke Yesu. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane. Noneho rero ndi kwihutisha kubera igisomwa ni kinini, nosigura amajambo menshi kandi odiri kwihuta. Igice cya kabiri rero cyangwa se ijambo ry'umutwe rya kabiri tugiye kwisunga riravuga ngo akabyino ka Mariya. Haleluya, amen. Akabyino ka Mariya. Ine na gatandatu baravuga ngo Mariya rero acavuga ati Bikira Mariya canke Mariya, icyo gihe yari Mariya ariko ni Bikira Mariya, acaravuga ati umutima wanje uraninahaza Imana. Haleluya, amen. Ngo umutima wiwe uraninahaza Imana. Ine n'indwi umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Ngo umushaha wa Bikira Mariya warahimbawe n'Imana, aremera neza ko Imana ariyo mukiza wa Bikira Mariya. Bikira Mariya aremera ko Imana ariyo mukiza wiwe. Ine n'umunani kuko yibutse umuntu wiwe muto kuva ubu abantu bose bazonyita umuhigo. Aha tuharambarare bana b'Imana, ngo kuko yibutse umuntu wiwe muto. Bikira Mariya yiravye urugero yari arimo, akaraba kumbure n'umuryango yavukamwo, kuko nuko bamwe bamaza ngo vyanditse, kuko Bikira Mariya icyo gihe nta bavyeyi ngo yagira, yari yarabaye ipfubyi, yihangayikiye mugabo gusa anezererewe Imana. Abonye ko Imana yibutse uwo mwana w'imfubyi cyangwa uwo muntu muto, ngo kuko yibutse umuntu wayo muto. Kuvubu abantu bose bazonyita muhigwe. Ngo kuvubwo ngo abantu bose bazomwita umuhigwe. None wewe utita Bikira Mariya ko ari umuhigwe kweri? Ngo kuva ubwo agitwarinda, twibukanye yama jambo marayika yamubwira ngo kuvuga abantu bose bazomwita muhigwe. Wewe rero Bikira Mariya utamwita umuhigwe, ntabwo uri kuraja mu ijuru pe. Niba uri muri babandi batuka Bikira Mariya bavuga ngo n'umugore nk'abandi, ntaje sha nyimba rabo ba pasteur n'abandi binyigisho zipfuye bakwigisha ko Bikira Mariya n'umugore nk'abandi atakirubahira afise, nukuri bariko barakujana muri gihonomu. Kuko Bikira Mariya none nta nawe tubona Imana, araho Imana yavuze ngo Bikira Mariya muri kwishima, ngo mbere ndabihinduye. Ariko nuze Mose yageye ahantu yashatse kwiyemera, Imana iramubwira ugiye kwiyemera, reka nkwereke nariya ndakujanye ntuzoshikayo. Ariko muri Bibiliya hose nta nahamwe tubona ko Bikira Mariya
tumubona kwa gasembwa, ahubwo n'igihe bakira mutima mweranda na Bikira Mariya yari muri bo. Rero ngo kuvuba abantu bose bazonyita muhirwe. Yezu amaze gupfa Bikira Mariya yajana n'abatumwa biwe na cane cane Yohana. Ubwo rero ni muhirwe umuvyeyi mwiza, uzoziribuka ko jewe Zipora umusavyikazi w'Imana nzima ndi umwana wawe. Bikira Mariya rero njewe aguma afate akaboko, n'umuhirwe. Inene icenda, nkako rugira byose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda, ngo rugira byose, Imana yaremye byose, ngo yamugiriye ibitangaza, yamugiriye niko kuri. Nta kindi gitangaza kirongera kuboneka mu isi atari Bikira Mariya cyabaye. Kubajya biyita ba Yezu ni babandi bavyagwa na Satani, babandi ari gihe hari abantu sigaye mbona banashinga intahe banemeza ngo ko babonye batwarinda ngo zikavuka bakavyara, bamwe ngo bavyaye abana bavukana amenyo bana b'Imana. Uwo wese vyabaye kibyo yumve ko yavyaye inda ya Satani, ya babana b'inzoka, bamwe b'abadayimoni nyene. Ahubwo je sinzi gituma umuntu yo kumva afise n'inda atazi nyene yayirose, ntagene ngo asenga arambara Imana ikure mw'icyo cyago. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. 50 havuga ngo agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana. Agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana, kandi uko niko kuri. 5 yerekanye ico ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Imana yarerekanye icyo ukuboko kwiwe kwayo gushobora, ngo Imana irasanzaza b'imitima yishima, kuko uwari kubyara Yezu yari kuba no mu bana b'abaministre, b'abana b'abaperezida, b'abana b'abami, ariko siko byagenze. 5 yarakuye ku ngoma abahambaye yimika abicisha bugufi. Imana yakuye ku ngoma abahambaye abigira ibihangange. Imana yimika abato bato. Imana bajya nabivuze, abantu baribagura bakigira abahambaye, ariko hari umunsi ugera bikananira ko basaganya bikanka, kubera Imana ivuze ati no gezaho. Tutuza yaba ngombwa ni mwisanduku canke nyene hahandi muri 2 metre, nyima ari mu metero 2. Imana idutabare cyane. Aho nyene ugaca usanga arangirije muri gihonomo kwa Shitani. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Yarakuye ku ngoma abahambaye yimika abicisha bugufi navuze. 5 abashonje yarabahagije ibyiza, abatunzi nabo abarungika zirayoye. Ngo abashonje yarabahagije ibyiza, yabahaye kujya neza, bahaga umunezero. Abashonje yarabahagije ibyiza, yarabahagije ibyiza bivuye mwijuru, bivuye ku Mana. Ntabwo ari bya bindi twirirwa turarondera mu isi, ari uko twishe bagenzi bacu, ari uko duhemukiye abo twabyaye canke duhemukiye abatubyaye, ari uko duhemukiye abo tutohemukiye. Ca bugufi nka Bikira Mariya, witondere amabwirizwa y'umukama ko Imana ishaka ko wigenza. Imana iguha ibyiza bihezagiye, atari bivuye kwa Shitani by'amasezerano apfuye na Rusoferi. 5 yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe, yibuka ubuntu bwiwe. Ngo yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe, ubwo yarabungabunze Yakobo umusabyi w'Imana. Imana iribuka n'ikigongwe mbese Imana iribuka isezerano yari yarasezeraniye Yakobo. Ariho twabonye imiryango 12, imwe hamwe umumarayika yavuga ngo umukama Imana
azomuha ingoma yiwe ya se wiwe Dawudi. Ubwo rero Bikira Mariya yari yumva amateka, kuko Bikira Mariya yabayeho Yakobo atakibaho, yahora yumva bavuga sogokuru Aburahamu, hanyuma bo bajya abahungu 12 ba Yakobo ntabo yabonye, mugabo araza amateka ingene byakurikiranye. Niyo mpamvu avuga ngo yarabungabunze Isirayeli, umusabyi wiwe yibuka ubuntu bwiwe, kuko Imana yarabungabunze Isirayeli. Niyo Bikira Mariya agiye kubyariramwo Yezu. 5:5 avuga ngo yaraganiye Aburahamu n'urubyaro rwiwe imyaka yose, nk'uko yari yarabyemereye ba sokuru bacu. Noneho murumva aravuzemo na Ibrahimu, canke hano handitse Aburahamu. Kuvuga Aburahamu, kuvuga Ibrahimu, urumva icyo banditse. Yaraganiye Aburahamu n'urubyaro rwiwe imyaka yose. Wewe ba mu rubyaro rwa Aburahamu. Yezu yatubwiye inkorora-byaro n'umutunzi. Ukuntu rero Aburahamu yibereye mu ijuru, iyo upfuye arakurera akakwakira, nawe Aburahamu ari mu ijuru. Rero Bikira Mariya aramenya Imana yari yarasezeranye isezerano mu rubyaro rwa Aburahamu, nk'uko yari yarabyemereye ba sokuru bacu, nk'uko Imana yari yarabyemereye ba sokuru. Umva rero, ushaka guca utohokerwa neza Bikira Mariya canke Mariya batigeze bavuga mu izina ryiwe, mugabo bakavuga ngo umwara azosama inda, umukobwa w'isuga agiye gutwara inda. Rero niwaja mu bitabo Samweli wa 2, laba Izaburi, laba Samweli wa 2, Izaburi, muri Bibiliya ukuboko kw'Imana n'imvugo, muranunga laba Yobi, Izaburi, ayo majambo. Ndiko ngaha hari amajambo ahepfo y'iki gisomwa, hari amajambo n'imirongo ushobora kuja muri ibi bitabo bakwereka ugaca utegera neza ibya Bikira Mariya na Yezu. Haleluya, amen. Ubwo rero bana b'Imana, reka tubandanye. 5:6 bavuga ngo Mariya araheza agumana na Elizabeth. Haleluya. Nk'amezi 3 hanyuma arataha imuhira. Bana b'Imana, ngo Mariya yagumanye na Elizabeth bavuga ngo nk'amezi 3 hanyuma arataha imuhira. Umva rero ndababwira, byagiye umumarayika yabwira Bikira Mariya ko mwene wabo Elizabeth yibungenze. Yamubwiye ko inda yari imaze amezi 6. Noneho hano bakatubwira ngo bamarana na Elizabeth amezi 3, indi imaze amezi 9. Uko biri kose rero turumva neza Bikira Mariya yatashe muhira ari uko Elizabeth yabyaye Yohani. Haleluya, amen. Nukuvuga Bikira Mariya afasha Elizabeth, bafashanya, kubera ko nyimba Bikira Mariya yamaze amezi 3, ubwo Bikira Mariya yasubiye muhira, inda nawe itanguye gukura, ariko yasubiye inyuma, inda imaze amezi 3, iri hagati y'amezi 3 n'amezi 4. Ariko Elizabeth wewe yararemerewe cyane, ubwo Bikira Mariya yatashe ari uko Elizabeth yabyaye. Haleluya, amen. Mu byibukiro binezereza, ikibukiro cya 2 kiravuga ngo Bikira Mariya agenda kuramutsa mwene wabo Elizabeth. Haleluya, amen. Ngo dusabe inema yo gukundana, dusabe inema yo gukundana. Nyimba Bikira Mariya yaragiye kuramutsa Elizabeth akamara amezi 3, rwari urukundo
rw'abavukana nyimba hari aho batubwira ngo Elizabeth ngo yari mwene wabo na Bikira Mariya canke se yari mubyara wa Bikira Mariya, ariko icyo kwiga mw'iri jambo ry'Imana ni uru rukundo Bikira Mariya yagize rwo kugenda kwaramira Elizabeth, rwo kugenda kuramutsa Elizabeth, bakamarana amezi 3 banezerewe bose birungenze ibyiza by'Imana, kubera Bikira Elizabeth yibungenze Yohani, nuko yari yibungenze umuntu akomeye cyane, integuza ya Yezu, kandi Yohani murazi nawe yabatije Yezu. Rero natwe abavugisha pure nyimba tuvuga ati Bikira Mariya, tukibuka Bikira Mariya yagiye kuramutsa mwene wabo Elizabeth, dusabe inema yo gukundana. Natwe rero tugira umutima wo gukundana, mwene wanyu ibyo arashoboye genda kumuramutsa, genda umufashe, genda umuvomera amazi, genda uteke indya ajye. Urukundo Bikira Mariya atwigisha, atwereka. Rero bana b'Imana ndumva uko nukuri. Rero ijambo ry'Imana tuze dusenga, tumenye gutahura neza Bikira Mariya uwo ari we. Wewe amadini abwira ati abakatolika basenga Bikira Mariya bambaye ibiziriko mu ijosi, bagize iki? Byitondere imbere yuko utsitara kuri jewe cyangwa utsitara kuri mugenzi wawe. Byitondere kubera amadini ari muri iki gihe na menshi n'ayari karayobya gusa, n'ayari karayobya aza gusuka abantu mugobo. Abantu nabo sinzi nyene twamaze guta imitwe tugaca dukurikira. Genda buke buke, nyimba ushaka kumenya by'ukuri ukaba ushaka kuja mu ijuru, isengere mutima mweranda akuze ko aguhishurire icyo ugomba kugirako. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Kumbure kuwa mbere kuwa Mungu ni bonane, murantunga, kuwa Mungu ni Noheli. Rero jewe ndazi nzopostinga canke nzotanga inyigisho kuwa mbere, tubandanya kuzirikana ivuka rya Yezu n'ingene byagiye biragenda, kugira dufatanye na Bikira Mariya kunezerwa, kandi tumusaba umubyeyi kugira ngo tube hafi, kubera mu isi birakomeye. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.